ushobora kubwira abana bawe icyo cyose wifuza kubamenyesha, ariko umenye ko cyane cyane ibyo babona ari byo bafata kurusha ibyo bumva. Bama wihweza neza inyifato zawe. Tuguhaye kaze mu kiganiro Nkorako Mwami, ikiganiro kigizwe n'inyigisho za Dr. Charles Stanley. Abavyeyi benshi bashima guha abana babo ibintu byinshi kuruta ibyo bobo bakuze bafise. Abavyeyi bakora amasaha menshi, baziganya amahera yabo, kandi atako bayakoresha kugira ngo bayagwize, baze baronke ico baraga abana babo. Niko amatungo y'ivyo mw'isi ni meza, ariko hari ikintu gihambaye gikwiye guhabwa abana bacu kugira ngo gitegure kazoza kabo, mugabo sico bahabwa. Uyu munsi Dr. Charles Stanley adufasha kumenya vyinshi kubijanye n'ingene twoha abandi ukwizera kwacu. Abana b'abantu bafise ubwenge, mbere kenshi na kenshi buhambaye, kugira ngo bamenye neza ko basize ubutunzi canke ibintu vyabo babihaye abana babo, abuzukuru babo canke abakenyezi babo. Aho twihendera naha, wewe nanje nk'abizera, ibintu vy'agaciro cane dufise si ivyo bintu dushobora gukorako canke dushobora kubona. Samahera, samatongo, subutunzi bw'iyisi. Ikintu c'agaciro dufise co guha abana bacu ni ukwizera kwacu. Woshobora kuvuga uti noshobora guha uwundi ukwizera kwanje gute? Ico nico ngomba kuvuga ko muri ubu butumwa, ingene dutanga ukwizera kwacu tuguha abana bacu, abuzukuru bacu n'abandi bantu. Reka turabe ivyanditswe mu cete ca 2 ca Timoteyo, igice ca mbere, umurongo wa 3 kugeza ku murongo w'7. Paulo yandikira Timoteyo ati: Imana nkorera nkurikiye basokuruza, mfise umutima utanduye, utari mwijwi rinyagiriza ikibi, ndayishimira yuko nkwibuka ubudasiba uko nsenze ijoro n'umurango. Cari ikintu kiremesha cane Timoteyo kumva ko intumwa Paulo yamusengera ijoro n'umurango. Aravuga rero ku murongo wa 4 ati: nibuka amosozi yawe, ngakumbura kukubona, ngo nuzure umunezero. Turabandanya ku murongo wa 5 ngo: kuko nibutse ukwizera kutari ukuburyarya kuri muri wewe, kwabanje kuba muri nyogokuru Loisi no muri nyoko Eunike, kandi ndazi ntakekeranya yuko kuri muri wewe nawe. Nico gituma nkwibutsa gufurura ingabire y'Imana iri muri wewe, ngo yake yagushizwemwo no kurambikwa kw'ibiganza vyanje. Kuko Imana itaduhaye umutima w'ubujora, ariko yaduhaye uw'ubushobozi n'urukundo n'ukwirinda. Paulo yandikiye umusore Timoteyo ari mu ibohero kugira ngo amutere intege, agerageze kumukomeza mu kwizera kwiwe. Ico yamubwiye kiranezereje cane. Yamubwiye ngo: ibuka ndazi isoko y'ukwizera kwawe. Isoko ya mbere aravuga ati ni nyogokuru wawe Loisi, yari afise ukwizera gushitse. Hanyuma ati isoko ya kabiri nayo ni nyoko wawe Eunike, yari afise ukwizera gushitse. Rero Paulo aravuga ngo ndazi ntakekeranya yuko uko kwizera kuri muri wewe nawe. Mbega wimvira yuko uko kwizera yagukuye hehe? Yagukuye kuri inakuru wiwe yaguhaye umukobwa wiwe Eunike, nawe aguha umuhungu wiwe Timoteyo. Intumwa Paulo rero yarakunda Timoteyo, kandi yavuga ko yari umuhungu wiwe mu kwizera no mu gikorwa c'Imana. Mbega wibaza ko Paulo yakoreye iki umuhungu wiwe mu gikorwa c'Imana? Yaramwigishije, aramufasha kugira ngo ashobore gutahura ukuri kw'ijambo ry'Imana. Yahaye ukwizera kwiwe umusore Timoteyo, azi ko umwanya wari wo wose azoshobora kwitaba Imana. Hano hari ikibazo kinini. Mbega urafise ukwizera kuzogira ico kumara mu bugingo bw'abandi bantu? Uravuga uti mbega uko kwizera koba kumeze gute? Ni ukwizera kubereye uha abandi, ukwizera guhagaze muri rya jambo ry'Imana. Ni ukwizera kwemeza neza ko Imana yo muri Bibiliya ari Imana ivuga ko ari Imana, kandi izoshitsa ikintu cyose yavuze.
mbega urafise ukwizera gushingiye gushitse ushobora no kwemera gupfira ukavuga uti ego ndagufise, none uko kwizera woguha abandi gute? Ntidushobora kwizerera abana bacu, abagenzi bacu canke imiryango yacu. Bategerezwa kwizera bo nyene, bakagira ukwizera bo nyene ubwabo. None nukuvuga iki guha abandi ukwizera Imana? Turababwira ibituma twizera n'ico twizera, ingene tubona Imana. None ivyo twobikora gute? Ngomba ndagusabe wandike ku mpapuro ibintu vyoshobora kugufasha namba uri se w'abana, kugira ngo bigufashe kubera ko uri umutwe w'urugo kandi ko ari wewe mutwe w'umuryango. Utegerezwa kwandika ivyo gufasha bikakubera urufatiro. Eka na nyina w'abana ategerezwa kuvyandika, kuko turazi yuko hariho imiryango myinshi ifise umuvyeyi umwe. Hari aho usanga hari se w'abana ariko ata nyina w'abana hari, ahandi naho ugasanga hari nyina w'abana ariko se w'abana atahari. Rero ngomba kugutera intege, kuko urabona vy'ukuri namba warizigiye Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, urafise ikintu kinini c'agaciro co guha abana bawe n'abuzukuru bawe, kuruta ibintu biboneka kenshi na kenshi bihera n'ingoga. Uvuga uti twoha abandi ukwizera kwacu gute? Uburyo bwa mbere nubu: gusangira n'abana bawe canke abuzukuru bawe ivyagufashije, ivyo wigeze gucamwo mu buzima bwawe. Reka dutangurire ku karorero koroshe naka kavuga ngo mbega amahera tuyakoresha gute? Umuvyeyi wese ategerezwa kumenya ingene umwana wiwe yokoresha amafaranga. None ivyo bikora gute? Ubwira umwana wawe canke umwuzukuru wawe uti hari ingingo ngenderwako, kandi iyo iraboneka muri Zaburi 24 ku murongo wa mbere. Ivuga ngo isi ni y'Uhoraho n'ibiyuzuye, isi n'abayibamwo. Mbega ingingo ya mbere ngenderwako yerekeye amahera muri ico gihe ni iyihe? Ni itwereka yuko amahera yose ari ay'Imana. Iyo ngingo irabandanya ikavuga ngo Imana idusaba ko tuyiha ikigira 10 mu vyo yaduhaye. Umugabo canke umugore w'umunyabwenge akora iki? Ubwa mbere bategerezwa kuba batanga ikigira 10. Bategerezwa kuba bafise ubumenyi bwo gukoresha amahera yabo. Iyo ngingo ngenderwako bazoyiraga abana babo. Bazokwigisha abana babo akamaro ko kwiga gukoresha amahera yabo neza nk'uko bikwiye. Ni ikintu bategerezwa kumenya gukoresha neza mu bugingo bwabo bwose. Igihe abavyeyi batigishije abana babo ingene bakwiye gukoresha amahera yabo, baba bariko baratakaza uburyo bwo kubigisha ikintu gikomeye cyane mu buzima bwabo. Kuko batavyize bazogwa mu myenda, hanyuma babe imbohe y'amafaranga igihe kinini mu bugingo bwabo. Rero bwira uwo muhungu wawe canke uwo mukobwa wawe uti hariho ingingo ngenderwako utegerezwa kumenya uburyo bwo gukoresha amahera. Iyo ngingo ngenderwako ugomba ko bamenya ni iyihe? Imana izobereka inzira bakwiye gucamwo. Mbega Imana igomba ko nkora iki? Mbega ubugingo bwanje nzoburangiza gute? Kuko yavuze mu gitabo c'Imigani 3 ku murongo wa 5 ngo wizigize Uhoraho umutima wawe wose, kandi ntiwishimikize ubwenge bw'iwawe. Umumenye mu ngendo zawe zose, nawe azogorora inzira zawe. Muhungu canke mukobwa, Imana ifise umugambi mwiza ku buzima bwawe. Izokwereka neza icyo igomba ko wokora, izokurongora muri vyose, izogucira inzira. Imwe muri izo ngingo ngenderwako bakeneye gutahura nuko Imana izi ivyo bakeneye. Niyo kwizigirwa kandi izobikora. Urabona hano ijambo ry'Imana nyamukuru ni rivuga ngo ukwizigira. Ushobora kuyizigira mu vyo utunze, ushobora no kuyizigira mu buzima bwawe muri vyose, kuko ivuga mu Bifilipi 4 ku murongo wa 19 ngo kandi Imana yanje izobamara ubukene bwanyu bwose nk'uko itunga ry'ubwiza bwayo riri ryo muri Kristo Yesu. Rero wewe nanje dukwiye kwama twiyibutsa aya masezerano igihe cose. Igihe niyumvira ku bugingo bwanje, icankoze ko niyumvira kuri sogokuru wanje. Namaranye nawe iyinga ryose, ndamwumviriza tuvugana,
ariko ahanini nteze ugutwi. Hariho ikintu kinini yakoze. Sogokuru wanje yansigaranye ukwizera kwiwe kunini mu kunyiganira ingene Imana yakoranye nawe mu bugingo bwiwe. Aha sogokuru wanje yampaye ijambo ryo kwizigira Imana. Yafashe umwanya wo kubana nanje. Yari gushobora kuvuga ati urabona mfise akazi kenshi sinoshobora kubana n'uyu muhungu ngo tuvugane umwanya muremure, kandi ari umwana w'umunyeshuri w'imyaka 16. Nta mwanya mfise rero w'ivyo. Yamara iyinga ryose yaricaye arumviriza, aravuga, arasangira nanje ivyo yaciyemwo. Yama mbwira ibintu Imana yakoze mu buzima bwiwe, kandi ico gihe narabonye yuko ariko arandaga ingingo ngenderwako zo muri Bibiliya zandongoye mu buzima bwanje imyaka myinshi. Yarazindaze kandi ntiyatoye Bibiliya ngo agerageze kunyumvisha ikintu na kimwe cyo muri Bibiliya. Ntiyampaye amajambo y'ivyanditswe vyera, yambwiye ibihe bigoye yaciyemwo mu buzima bwiwe, aho Imana yamubereye umwizigirwa mu gihe cose yari wenyene. Navuye kwa sogokuru wanje rero mfise izi ngingo ngenderwako zanditswe mu bwenge bwanje. Izi ngingo ziravuga ngo Imana yakunda cane sogokuru, yamuhaye ingingo ngenderwako nanje izozimpa, kandi rero ndazi ko yazimpaye. Sogokuru rero yanshizemwo ukwizera kwiwe. Nico gituma nakubwiye kwandika amajambo yose makuru yo muri buno butumwa kugira ngo azogufashe guha ukwizera abana bawe. No kwandika ico Imana ikora mu buzima bwawe, kuko urafise ikintu c'agaciro kanini karuta ibintu biboneka. Abana bacu bifuza ubutunzi bwinshi, kandi kenshi na kenshi ico nico kintu gito cane ushobora kubaha, ariko ushobora gutanga ukwizera kwawe. Iyo ni ingingo ngenderwako Imana yanyigishije. Mbega uriko urakora iki? Uriko urabaha ingingo imeze uko? Namba utibaza ko vyobashimisha igihe wobabwira uti reka ndababwire igihe gikomeye naciyemwo? Mbega uriko urakora iki? Uriko urabaha iki namba utibaza ko biza kubashimisha igihe uza kuvuga ngo reka ndababwire ibihe bikomeye naciyemwo? Canke uti hari ikintu nari nkeneye, canke uti hari ikintu nari nkeneye mu buzima bwanje ntari nishoboje, Imana nayo ica imbere inyishu. None urazi igikuru abana bawe n'abuzukuru bawe bakeneye? Ntibakeneye amahera menshi n'impuzu nyinshi, bakeneye ukwizera gushikamye. Ukwizera gushikamye kuzotuma bashobora kuvuga bati ndazi ico Imana izokora mu bugingo bwanje. Uko niko kwizera urwaruka rw'ubu rukeneye, kandi nta na kimwe bariko barumva kubw'ivyo. Kubera iki? Kubera ko abavyeyi batimenyereza gutanga ingingo zishimikiye ku kwizera. Igihe batazimenyereza abana babo, abo ntibazitahura kandi ntibazimenya. Rero ntaco baba bariko barakora, ntaco baba bariko barabaha. Ni biki uriko uratanga mu bugingo bwawe kugira ngo uwo mwana avyakire? Uriko urakora iki mu kubaka muri bo ikintu amahera adashobora kubaka mu buzima bwabo, ikintu kizobafasha mu nyifato yabo kugeza bavuye muri iyi si? Rero haraho dutanga ugukekeranya, umubabaro, ubwoba, ukutizera, canke tugatanga ukwizera kwacu. None ivyo tubikora gute? Biroroshe. Ku munsi, kundwi, ku kwezi, ku mwaka, dukora iki? Dufata ingingo imbere y'imiryango yacu, imbere y'abana bacu, canke imbere y'abandi bose batubona. Izo ngingo ni ibintu vyerekana vy'ukuri ukwizera canke ugukekeranya dufise. Baratubona duhanganye n'ibihe bigoye, kandi bararaba ingene tuvyifatamwo. Barumviriza, ariko kandi bakaraba ingene tuvyifatamwo. Ukeneye ko baba intungane, ariko namba utari intungane nawe, ivyo babwira ntaco bizobamarira. Bafata cane ivyo babona kuruta ivyo bumva. Baraba ingendo yacu mu kubaho kwacu, bakagerageza kutwigana. Reka ndakubwire ikintu kimwe mugenzi, nibabona ibitari ku rutonde mu buzima bwacu, mu vyo dukora, bazotunegura
kandi ntibazorinda kubitubwira. Jewe niyumvira ko umuntu wa kabiri yoba yaragize ico amara mu buzima bwanje ari mama wanje. Nibuka ibihe vyinshi twicara ku gitanda tugasenga, hari ivyo nabona dukeneye nkavuga nti ewe mama dukora iki, nawe yaguma ambarira ati twizigira Imana gusa. Narabimenyereye ndasubira ndabimenyera, igihe cose dusenze nkabona ko Imana iduha ivyo dukeneye igihe cose tubikeneye. Urazi ico nawe yaba ariko arakora ari kuri ico gitanda, naho yaba afise vyinshi akora, yashobora kuvuga ngo genda kuryama mwana wanje uzimye amatara, ariko nawe agaca afukama impande y'ico gitanda akavugana n'Imana. Yavuga mu kwizigira Imana, kandi igihe cose ikintu caraza ntidushobore kumenya ingene tugitorera inyishu, wewe yavuga mu kwizigira Imana ati irabikora. Mbega urazi igituma naguma numva avuga ngo twizigira Imana, twizigira Imana gusa, twizigira Imana gusa. Aho none urazi ico yariko arakora, yariko arampa ukwizera afise biciye mu nyifato yiwe, biciye no mu ngorane ziwe, mu mageragezwa n'uburyo yavyifatamwo. Aha yariko aranjiramwo ubu butumwa buvuga ngo wizigira Imana uko biri kose. Wizigira Imana igihe udashobora kubona inzira yawe neza. Wizigira Imana igihe biboneka ko bidashoboka. Wizigira Imana igihe bigoye. Uyizigire igihe cose gisa n'umwijima. Ivyo rero vyarinjiye mu mutima wanje. Yambwiye ngo wizigire igihe cose utaravye ivyo uriko uracamwo uko bingana. Mugenzi, wizigira Imana niyo kwizera ivyo yavuze izobikora. Shira ukwizera kwawe kuri yo, ntugushire ku kuntu ingorane ingana. Wizigire Imana gusa. Igihe cose wewe nanje twizigiye Imana nzima, mu gihe kigoye hari umuntu aba ariko araraba ingene tubigenza. Kuba ariko baratwitegereza, hariho ibihinduka mu kwizera kwabo, hanyuma bakavuga bati Mana wabikoreye urya muryango, na jewe ndazi yuko uzobinkorera. Imana ishobora nawe kubigukorera. Ikintu gihambaye dufise dutanga si bijya biboneka, nico turi, nico twizera, nuwo twizera. Ingingo zose ngendeko ko mw'isi ntizishobora gukora kiretse tuzerekaniye mu nyifato zacu. Abana bakurira mu miryango yuzuyemwo amadeni, amananiza n'amageragezwa, hanyuma abavyeyi bakagaragaza kubihunga, bagira ingorane nyinshi mu buzima bwabo, kuko kubihunga atari yo nyishu. Mbega n'ubuhe butumwa turiko turatanga? Umuti w'izo ngorane ubonekera mu nyifato y'abavyeyi bazi Imana kandi bubaha Imana. Kimwe mu vyonona ubuzima bw'abana nuko tubaha amahera, impuzu n'ubundi butunzi, mugabo ntitubahe ukwizera Imana. Mugenzi, ubeho ushobora kubasigira ukwizera, kuko amahera ataco ashobora kugura, kandi n'urupfu adashobora kuruhagarika. Ubwa mbere turabe ingingo ngenderwako, ubugira kabiri turabe ukwizera kwacu mu kubabera akarorero keza mu nyifato zacu. Ubugira gatatu ni ukubandanya kubaho mu kwizera. None ngomba kuvuga iki? Ibi ntibihagije kuvuga ngo hari ico Imana izokora, ntibihagije kuvuga ngo hariho ico Imana yakoze, ntibihagije no gutanga ingingo ngenderwako, ntibihagije mbere no kubaha inyifato zikwiriye. Baragomba kuturabirako kugira ngo babone ukuntu dushira ku rutonde ivyacu. Mu yandi majambo, babonye bitagenda neza baravyandika. Abana bacu baraturaba kandi baratahura inyifato zacu ko ari nziza canke atari nziza. Nuko gusa batagomba kuboneka nk'abagenzura abavyeyi babo, kuko rimwe na rimwe abana ntibagomba gutora amakosa abavyeyi babo. Barazi ko tutari intungane. Yamara dukwiye kumenya kuvugana n'abana bacu mu ntumbero yo kumenya abari bo, uko bameze n'ivyo bakeneye, n'ingene bavyifatamwo. Tukamenya ko batameze co kimwe bose. Yamara hari ikintu kiberekeye batubonamwo ku munsi ku munsi. Ni ukwizigira Imana kuri iki kintu coba ari gito canke kinini.
twizigira Imana kuri iki kintu kiboneka ko kidashoboka. Si ikintu kiba rimwe gusa, kiba ku munsi ku munsi, ku ndwi ku ndwi, ku kwezi ku kwezi, ku mwaka ku mwaka. Uraraba kandi urumviriza uburyo bwo kwizigira Imana no kuyizera uko biri kose. Mbega urazi amaherezo yo kwizigira Imana? Tuba turiko turatanga ukwizera kwacu. Abana b'Imana barakeneye kugenda bakura mu kwizera kwabo. Ndanezerwa igihe Imana ikoreye umuntu iciza, bikibonekeza ko ariyo yagikoze, ikishura amasengesho. Namba ari umuntu w'umunyabwenge, azovyandika mu bwenge bwiwe ati Imana yariyerekanye mu buzima bwanje muri iki kintu. Imana niyo kwizigirwa kandi niyibereye kwizigirwa. Nshobora kuyiyegurira naho zoba bimeze gute. Aha rero tuba turiko turakura mu kwizera kwacu. Bavyeyi, mwumvirize neza. Si twebwe twikuza mu kwizera, yamara mu gukura kwacu mu kwizera tuba turiko turakuza n'abana bacu igihe dukoze ibintu bibereye. Igihe dushinga ingingo ngenderwako n'igihe tugerageza kuganira nabo. Dukuza ukwizera kw'abana bacu igihe dukoze ikintu kibereye, igihe dushinga ingingo ngenderwako n'igihe tugerageza kuvugana nabo. Igihambaye si ikintu kitubako, ariko igihambaye ni ingene tuvyifatamwo. Ushobora kubaha izo ngingo namba uzifise. Mbega utangurira hehe? Mu gushira ukwizera kwawe muri Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Kwizera ko igihe Yesu yaja ku musaraba agapfa, yapfuye yishura umwenda w'igihano c'ivyaha vyawe. Uvuge rero uti ndatuye icaha canje, ndasavye umbabarire, ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza wanje, kandi ndemeye ko ubikora. Iyo ni intango y'ukwizera gushitse. None haca habiki? Imana irubaka kandi igaha inkomezi uko kwizera, kandi ukaronka ikintu gihambaye co kuzigama kandi co guha n'abandi mu kwizera kwawe. Dr. Charles Stanley arerekana neza ko inzira imwe gusa yo gufasha abana bacu mu vy'Imana ubwa mbere ari kugira imigenderanire myiza n'Uhoraho. Niwizigira Kristo nk'umukiza wawe, ashoboye kugufasha mu ngorane zawe zose, uzoba uriko urashikira ukwizera guhamye, kandi uko kwizera ushobora no kukuraga uruvyaro rwawe ruzokurikira. Mu cete candikiwe Abanyefeso mu gice ca 4 umurongo wa 29 kugeza ku murongo wa 32 haratubwira uko dukwiye kubana mu mahoro n'abo mu miryango yacu. Havuga ngo ntihaze hagira ibiyago bibi biva mu kanwa kanyu, ariko muvuga ijambo ryiza ryose ryo gukuza ukwiye kuribwirwa, kugira ngo riheshe abaryumvise ubuntu bw'Imana. Kandi ntimukababaze mpwemu yera w'Imana yabashiriweho kuba ikimenyetso gushitsa ku munsi wo gucungurwa. Umururazi wose no kujingitwa n'uburake no gutongana no gutukana bibavemwo, hamwe n'inzigo yose. Mugiriranire neza, mugiriranire imbabazi, muharirane nk'uko Imana nayo yabahaririye muri Kristo. Dushikira isi yose mu rukundo rw'Imana n'imbabazi ku bantu. Inyigisho za Dr. Charles Stanley mukaba muzishikirizwa mu kiganiro Nkorako Mwami. Njuti mugenzi, turizera ko kino kiganiro caguhimbaye. Ucumviriza ku misi ya kabiri isaha 11:30 z'agatondo no kuwa gatandatu isaha 3:30 z'ijoro. Ukaba wifuza gushigikira kino kiganiro canke kuronka zino nyigisho canke kutubwira ingene ugenda ufashwa nazo, bariza mw'ishiramwe Transworld Radio hano mu gisagara ca Bujumbura, ibarabara ryitiriwe Ubufaransa, hambavu y'ishengero Anglikane ariryo Katedrale Sainte Trinité, canke udutelefone kuri 22 24 26 57 canke 79 741 993.